ntabyo kubaza bya bintu nakubaza ahantu bigiye tutabwisha. Si kubera kumbure tuba twarigize kuvugana byinshi bitandukanye, ariko ushobora kusubiramwo kumbure kimwe cyo bari cyingenzi ibyo wambwiye kugira ngo nibutse neza ndabitahure. Ibyo nyine ndabikeneye reka ndabisubiremo nta kundi. Hama narigeze kukubwira ko ndagukunda ushambwira ngo izo nakakose narije gutera umushiro kubera ntigeze mu nakakose nyine. Urakoze cyane, byari byiza kandi byari biteye ubwoba jewe, kandi nawe vraiment jewe nibaza ko atacubaye mugabo rero kuri uyu munota n'aka kanya nashobora kubasaba imbabazi kubera ko urukundo rw'iwanje sinovuga ngo sindi passepartout muma ngenda hariya na hariya sindarutanga hose. Kuvuga rero isaha mwihangane, murumva nshobora kuba mfise iyindi application, mwihangane birashika. Rero numva ntogura umutima wanje kubera ko mfise impamvu nyinshi bivanye nuko nanje mfise uwo nkunda, kandi mumbabarire murazi ko dusanzwe tubana muri quartier imwe, dushobora kuba tuganira n'ibindi bishurije ngaho. Okay, ntakibazo reka tubigezengana site amamesa. Murakoze cyane, twashimiye, umunsi mwiza. Ego namwe murakoze, gusa nitwahurira mu nzira ntimuzoreke kundamutsa ngo ni kubera imvo kanaka. Dusanzwe tuba no muri quartier imwe, ugira umunsi mwiza. Ego mbona umwagazi w'intama kumwe muri twa dunyabugingo nyine bivuga ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifaransi y'igitare kandi uyicayeko yari afise umuhoro. Numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi Fransi y'akagajo, uyicayeko ahabwa umuhoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende, kandi amenye icya gatatu kimara bivuga igihe cy'iherezo. Igihe Yesu azoza gusobanura kumatanura icyo gitabo, kuko nta wundi azoba ariho yemerewe kukimatanura. Nivyo mwebwe basi mwewe wiga muri mwama kurusengero, kizoba ari igihe cy'ibyago muri mwama kurusengero. Imagine muzehe kinaraye ndafise indoto cyane, ndarota no kwirotora ko nirotoye. Naraye ndota ibintu biri gusa by'imiyaga, numva biguruka igitanda kiri hejuru, ahantu ubona naraye numvaga ani mubabaro ani nababanye biri wose nyora. Ejo sinamenyeze ndoto zisigura iki. Izo ndoto zisigura impemu za Satani. Impemu za Satani mbeze gute navyo? Impemu za Satani ntihajya wumva urutumenga uri mu bihugu vya kure, ukabona mu maso wawe haje ibintu bidasobanukiye, ugaca wiyumvira ngo ibindi bintu vyakubaye. Ntabwo ari ibindi bintu vyakubaye, ko izo ni impemu mbi. Impemu mbi ivyo bintu vy'impemu mbi ivyo navyo muranemera ivyo honye kubera ivyo ivyo wanyu mwebwe abatama bakera usanga bikunda gufana. Twebwe tubisanga muri ibi vyanditse. Rero uko hari impemu nziza twumva akayaga tabane kumwe kubita akayaga.
ivyo bintu vy'imizimu vyo navyo muranemeye vyo ko bibavye ivyo ni ibintu nyene vy'abantu baje none wewe ntibagusengera imiziririzo aho bakwiye kugusengera mugaho ubonye nabonye ibintu vyirabura ku gitanda ku ntama ku gitanda iyo yari dayimoni ahubwo nabume n'amahera ngende kugura ibintu wowe bagusengera bakira aya masengesho nitwe nitwa madusenga Yesu Kristo si cyakora ega yaje gukiza ibyaha isi bari bya bintu nyene vy'ibihe vyihereza nyene bakuraso none bizoza gute bitagiye kuri wewe na jewe niko biri utege ibyo byakubayeko nanje bishobora kumaka kubera ni satani abikora bigatuma uzinzira ukabyimika itege ubwenge wewe ukatubona ngo ndiko ndarota kumbe ntabwe ngugira umva rero udasenze batagusengeye byogumura ugira ngo mbega bitabiki ibyo nibiki byamfasha ukazika nawe ukunda ubyemesha ntiyatari ahubwo ngende nigiye kuri dushe ndumva ibiganiro vyawe nawe muzenga ukunde wemere icyo gitabo cyanjye ariko none kubitwaye gutwara ugiye kwiga cyangwa ugiye gusenga hama Herman marishimwe bro bavuye kongera muhira naenda kubuze gusa ngenda giye kwa durega just ukeneye ko ndakondera nashaka Inyishu Inyishu okay mu bisanzwe niko gusa sinakubwiye ujya munsi nashatse ibintu ndabijane buke mbose nashatse kududurira ko hajya nakubwire ko mfise uwundi mu bisanzwe nafise uwundi turakundana arankunda naje ndamukunda aragerageza kunyereka urukundo mu bisanzwe turi kumwe twese turakundana nta kibazo cyongora kabisa kubera yamanyibuka ko bwije rero ndamukunda sana kweli uramwizeye yes ndamwizeye cyane amuzeye aragerageza kunyereka ibikorwa aranyereka urukundo vana nayo nashobora noreka kumwizera sinumva kabisa ko namuvanga gusa cyoje kandi akubwiye cyoje nuko nari nabikubwiye kuko nabona nyine gusa umuhungu mwiza umuhungu nyine mbona nyine yombera jewe kandi vraiment wewe uvuga ko kuba hafi nuko nanje utazi ukuntu kuba hafi basi nturangerageza basingurabe ko hari igihe usanga ndamusumbije niba ari hanze bose ndabyibaza kubera ahoramba hafi uko bucyuko bwije umukobwa turakundanye fe naje ndabishima ku rukundo ahoramba agusa wihangane abahungu ni benshi abahungu beza bariho nkanje ari abahungu basumba ubwiza ariko gerageza handi yabaza kuzo je nibikunda fema nakubwiye ko bidafise uwanje ankunda dusinze dukunda wihangane ariko gerageza uzurabireza handi urabikuzoroha Papa Jogi ndafite ikibazo. Ikibazo cyega mwana. Papa ko iki abahungu ngaha muri quartier bose banyaye. Bona mbaye. None baravuze ngo abahungu bose baragwana. Basi bona mbaye ikibazo. Ndio ndarabama.
none abahungu bose kuvuga ngo babiri barakwanga wakunze papa arahaje umuturari muture kuziko namba ruje wakunze ujyaje uri kumwe kandi azakubera umugabo uranyumva uranyumva kandi bazomya ko turabanya mukamba bakamwa ni turongurukwa mwana ndakurebeje ntugire ikibazo none uyu mukobwa ni biki ntanguye kumubona no mu mazi kweri ni biki usanga ari urukundo kweri na jero utangiye kunduga Msaza. Fresh. wabuga Tereza bwana. ndakura Bisi ni ndaki. kwesa kuzigana Ni hatari. Man. Irareze ndaki. Ni byambere. Kuba do handsome. Ni quartier. Banavyitse. kitwa amashuri arimo gukora Razi. Byo nibisanzwe man. Abona sinzi kumaze kujya mbere razi turi kuri witima kujya mbere arakasto kiza nkukameze ukuntu kahaba bigagera nabonye kantokera muhira urabona mani ujero n'ibyo ndagukunda ndabwira cyane ndabwira ati we genda nzoguha Inyishu amaze kugenda rero mvuye haha boro nagiye mbona duhura nyene mu cyungu Fabien ngo narinda ku bintu nk'ivyo urabona ngo nanivuze gukirego ya Inyishu ngo ndagukunda karaga byajewe Jeko kwaza ku mutima naguma mvuga ati none kwanza wewe wiravye naje ubona tu hehe na hehe mani nilipuziaga nikasema toka huko abwiye ati je sinkunda umutima wanje naho hawundi muntu kandi urazi hariya waba ukunye naho kumenya nyene tumvura ukuruko tubizi ti kwanza kameme dinda fisumu nika nk'umuhensa mu katisho wala
Oh!